notably the Greater Katanga region as well as Maidombe and Chopo provinces. Unfortunately, since its publication, the situation has further deteriorated in North Kivu. Reka nsubire ndagwe kaze nshuti munywanyi wacu ndagwe mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye kuri mwese mumviriza amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Ndabwira ukuri aka kanya amakuru akomeye cyane ahejeje kudushikira ngaho mu gihugu c'u Burundi na amakuru ateye ubwoba. Nyuma yuko inama yateranye, inama yiga ku bijanye n'umutekano uri hagati y'igihugu c'u Burundi, Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo n'igihugu kibanye c'u Rwanda n'umuhari wa M23. Ni amakuru akomeye cyane tugira tubashitse ku buryo bw'idonido. Intambara yoba ihejeje gutangura na cyane ko umwanya ku mwanya turashobora kumviriza ibintu bikomeye cyane. Igihugu kibanye c'u Rwanda cyo bagejeje kuva mu gacerere nyuma yuko cyo gitangaza yuko citeguriye urugamba. Ni amakuru tugira tubashitse ku buryo bw'idonido. Umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye gushika ubu atawuzi iyo yo baherereye. Amasoko yacu mu biro vy'umukuru w'igihugu aremeza amakuru yuko nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye adahari. Gushika ubu rero turaza kuvyumviriza muri aya makuru akomeye cyane yeje kudushikira. Ndabibutse yuko bibaye mu nyuma zuko Felix Antoine Tshisekedi yibonekeje mu majambo akomeye cyane adakwiye, kandi ayo majambo akaba ari ameze nk'ateye ubwoba ku gihugu cibanye c'u Rwanda n'igihugu cibanye c'u Bugande. Ni amakuru akomeye cyane tugira tubashitse ko mu buryo bw'idonido. Reka rero nsubire ndagwe kaze nshuti munywanyi wacu ndagwe mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye kuri mwese mumviriza amakuru yacu muherereye irya nino ku migabane y'amakungu ya kure, abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Reka ndagwe kaze nshuti munywanyi wacu kuri mumviriza amakuru yacu uherereye nga mu gihugu cacu Burundi mu makomine agiye atandukanye mu bisata bitandukanye vy'igihugu. Turabaye kaze muri aya makuru akomeye cyane adushikiye aka kanya. Reka rero tubire ndagukengurukire cyane nshuti munywanyi wacu kuri waje gupyonda ijambo sabone. Kuba tarabikora akaniko karyondo gusaba munsi munsi video urabanditse ijambo sabone pyonde ko uracurabona rakazo jyanaho nyene pyonde ko hama tuje turabana mu makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri Burundi News TV. Ndabibutse yuko aya ari amakuru avurwa mu bisata bitandukanye, igisata ca politique, umutekano n'agateka kazina muntu mukayatorizwa n'umugwi w'amenyesha makuru w'umuhinga akorera ngaha mu gihugu c'u Burundi n'abandi bakorera irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Ndabahaye ikaze, ingingo nkuru turazitangurira ku makuru akomeye cyane yejeje kudushikira. Aka kanya biravurwa yuko abo mu biro vy'umukuru w'igihugu bajeje gushikiriza yuko umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye gushika ubu atawoba iyo azi iyo umukuru w'igihugu yoba yajanye. Umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye nyuma y'igihe kitari gitoyi ajeje imisi aremvye cyane gushika ubu mw'isaha z'ijoro niho abahora bamucungerera gushika ubu bari barongoye n'umutambukanyi we Angel Ndayishimiye. Ni amakuru turi buze kubatosorera kandi tukayabashitsa ko mu buryo bw'idonido. Nayo bikavurwa yuko mu gihugu cibanye c'u Rwanda gushika ubu amakuru akomeye cyane yejeje kudushikira gejeje kuva mu gacerere ku ntambara yeruye iriko iribonekeza muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Nyuma yuko amakuru akomeye cyane yejeje kudushikira ari amakuru ateye ubwoba. Igihugu c'u Burundi coba cyashizwe kuri liste noire nyuma y'amakuru akomeye cyane mu nama ya ONU. Amajambo akomeye cyane nkuko mwavyumvirije mu gutangura iki kiganiro cacu. Turaza kumviriza amakuru akomeye cyane yejeje kudushikira ngaha mu gihugu c'u Burundi. Nyuma yuko ibintu biriko biraba mu gihugu c'u Burundi ari ibintu biteye ubwoba. Gushika ubu rero mwishirahamwe mpuzamakungu ONU gushika ubu rigarutse ku bijanye n'amahoro mu gihugu c'u Burundi nyuma yuko kibonekeje mu bikorwa bitandukanye mu kurungika abasirikare mu mpisho muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Gushika ubu rero bikaba bifise aho bihuriye n'ibura ry'umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Murazi yuko nyenicubahiro umuvyeyi wacu yahora yibonekeza mu bisata bitandukanye vy'igihugu. Gushika ubu agiye gukwiza indwi zibiri ataribonekeza mu gihugu c'u Burundi na cane yoba mu kugendera bene igihugu canke mu bindi bisata bitandukanye. Bamwe mu masoko yacu aremeza amakuru akomeye cyane tujya tuze kugaruka ko mu buryo bw'idonido. Ni munyemerere amakuru yacu tuze kuyagaruka ko yose dutanga umuco ku vyerekeranye biriko biravurwa ngaha mu gihugu c'u Burundi. Igisirikare c'u Burundi co nyene cyo bagejeje gutangaza yuko umwanya ku mwanya ikudeta izoba iriko iratangazwa. Gushika ubu rero ikudeta ya Mosenga mu gihugu c'u Burundi.
umwanya ku mwanya nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye arashobora gutembagazwa gihutihuti nyuma y'uko General Prime Niyongabo we n'akarwi kiyo bishinze gutembagaza ubutegetsi bwa nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye barahiye bakarengwa y'uko intwaro y'agahotoro ikwiye gukurwako. Reka turaza kubigaruka ko vyose muri aya makuru akomeye cyane adushikiye. Turaza kugaruka ku bikorwa vy'umuhari wa M23 nyuma yo kwibonekeza mu kwirukana abasirikari b'u Burundi. Muri mushaki abasirikari b'u Burundi mwarumvirije yuko bamwe bakubaguwe abandi biziga vyabo gushika ubu bitaratorwa. Amakuru akomeye cyane yeje kudushikira umuhari wa M23 nkuko bitangazwa. Biboneka yuko ufise icugwanira nkuko nanone bitomorwa n'abasirikare bacu bakavurwa yuko kugwanira ivyo badatahura ari ibintu bidasiguritse. Ari vyo bahora babwiranye n'icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yuko intambara yinjiyemwo atazayisohokamwo amahoro. Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye nyuma yo gushigikira Felix Antoine Tshisekedi, amakuru akomeye cyane yeje kudushikira nuko yoba yari kwegeye akarambaraye ku bihugu bidasukirwa. Amakuru akomeye cyane yeje kudushikira nuko n'igihugu c'Ubugande co bagejeje gushira ahagaragara itangazo gihutihuti. Ayo matangazo yose bikavurwa yuko arabana n'umutekano nibijanye na nyenicubahiro General Neva. Amakuru akomeye cyane munyemerere tuyagaruke ko mu buryo bw'idonido. Bibaye mu nyuma z'uko gushika ubu ngubu amakuru akomeye cyane yeje kudushikira ari amakuru tuyatangurire kuri igihugu c'u Burundi. Gushika ubu rero igihugu c'u Burundi ngo gishobora kwisanga cinjiye mu ntambara y'akarere inyuma y'ibihugu vya Kongo iharanira intwaro rusangi ya Kongo hamwe n'u Rwanda bikomeje kubandanya birabana ayingwe. Ivyo rero bikaba vyaraye bitangajwe na Bintou Keita asanzwe arongoye ubutumwa bwishira mu mpuzamakungu ONU nanone bwagiye kugarukana amahoro muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo aribwo MONUSCO. Hari kuri uyu wa mbere mu nama nkuru y'umutekano ya ONU. Bintou Keita nanone akamenyesha ko ibihugu vy'u Rwanda na Kongo bishobora gutana mu mitwe imbona nkubone inyuma yaho ivyo bihugu vyompi umubano ukomeje kubandanya umera nabi cyane. Ubushamirane bw'akarere hagati ya RDC n'u Rwanda vyabandanije nanone kumera nabi cyane. Ibiza vyongereza nanone ugushobora gutana mu mitwe n'imbona nkubone nibijanye nuko igihugu c'u Burundi n'abandi bafashanya n'imigwi yitwaje ibigwanisho mu kuba vyo tosekaza umutekano ku gihugu kibanye c'u Rwanda. Nyuma y'uko leta y'u Burundi yarungitse abasirikari mu mpisho, abasirikare baje gutana mu mitwe n'umuhari wa M23. Abo basirikare bakaba barabandanije bafatanya n'imuhari ugwanya igihugu c'u Rwanda ariwo FDLR. Ivyo rero bikaba bigiye gukwegera igihugu cacu Burundi akarambaraye. Vyatangarijwe mu nama yari yahuje nanone ibikomerezwa irya nino ku migane y'amakungu ya kure mu nama ya ONU. Biravurwa yuko ibiriza vyongereza gushobora gutana mu mitwe imbona nkubone ubwo bushamirane bugiye kandi gushikira igihugu c'u Burundi, niko Keita yaburiye. Nanone yabandanije avuga yuko igihugu c'u Burundi naco nyene kiriko kiribonekeza muri ibikorwa bitandukanye kandi ibi bikorwa birashobora kugikwegera akarambaraye. Yabandanije mu majambo yiwe ari navyo tuza kugaruka ko mu buryo bw'idonido. Ivyo Bintou Keita abishikirije inyuma y'aho leta y'u Burundi irungikiye abasirikare bayo mu butumwa bwa Tafok ngo barwanye umuhari wa M23 bari kumwe n'igisirikare ca FARDC hamwe n'iyindi mihari bafashanyije. Nyuma y'uko umuhari wa M23 ukaba warateye ivyatsi wongera ubabazwa nuko iyo ngingo yafashwe n'u Burundi kandi vyari bizwi ko President Evariste Ndayishimiye yari mu bari batowe ngo bafashe guhuza impande zibiri zishamiranye. Ariko birangira yinjiye mu gushikirana no gufasha uruhande rumwe ari rwo leta ya Kongo. Ivyo rero leta y'u Burundi ihamya kandi ikemeza yuko ibihakana atari vyo. Ariko abasirikari bayo bonyene barashigikira yuko ivyo umuhari wa M23 ushikiriza ari ukuri. Ibi vyose birashobora gukwegera umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye mu gihe abatari bake bahejeje kubaza niba umukuru w'igihugu yo bagihema. Amasoko yacu mu gisirikare aremeza yuko nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye wenyene ariko ari kwegera amahera ayashira ku mufuko wiwe n'abandi bategetsi bake bamushigikiye. Ibi vyose nta nivyo biriko biratera agashavu igihugu c'u Burundi. Amakuru akomeye cyane munyemere tuze kuyagaruka ko mu buryo bw'idonido. Mbere yuko tubashitsa ko amakuru akomeye cyane avurwa nga no ku ntambara igiye gukwega no ku ntambara igiye guhuza igihugu cibanye c'u Rwanda, Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, igihugu c'u Burundi n'ibindi bitandukanye vyo mu makungu.
Ibi byose bibaye mu nyuma z'uko leta y'u Burundi ishigikiye urugamba ruriko irahuzwa n'umubare wa M23, igisirikare ca FARDC, insoresore bita wazalendo n'abandi bafashanya mu bikorwa bitandukanye byo gukura ko abari mu bwoko bw'abatutsi. Ni igikorwa kibabaje cyane nk'uko abasirikare bacu babishikiriza. Ni munyemerera ayo makuru turaza kuyagaruka ko mu buryo bw'idonido, reka amakuru yacu tutatangurire kuri aya avurwa nga mu gihugu c'u Burundi. Kayanza Kaborore nanone biravurwa yuko Kabarore abimba ubutare mu kinyegero baguma bafatwa. Abaheruka gufatwa ni batatu, harimo umukenyezi bafatiye ku mutumbo wa Caguka muri zone komine Kaborore kuri uyu w'icenda uheze Kigarama mwaka wa 2023. Hafashwe ibiro 8 vy'ubutare bwa gasegereti binyegeje mu nzu y'uwo mukenyezi nk'uko abajejwe umutekano babimenyesha. Abajejwe intwaro n'umutekano bavuga yuko ubwo butare bwacukuwe mu kibira. Abafatanywe ubwo butare bose bari mu minwe y'igipolisi. Ndabibutse ko mu ishamba cimeza ry'ikibira naho nyene hagutse kandi hadutse umugwi witwaje ibigwanisho. Uwo murwi ukaba waramenyekanye ku izina rya Larube. Ni nyuma yuko uwo murwi nawe nyene warahiriye gutembagaza ubutegetsi bwa nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Reta ya Gitega ntikitwa Reta ya Gitega, ahubwo bayitaziriye Reta ya Gahotoro. Niko bishikirizwa na bamwe mu basoda b'u Burundi bavuye muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Nayo ayandi makuru reka tuyabandanirize ku makuru avurwa Muramvya. Nanone umukenyezi yaraye apfuye ahitanywe n'uruzi Kibenga rwo muri Bukeye. Umugabo wiwe nawe bari kumwe nawe gushika ubu nta uramenya irengero ryiwe. Aho ni kuri uwo mutumba wa Buhorwa ku Gacimbiri Nyamugari muri komine Bukeye mu ntara ya Muramvya. Uwo mukenyezi yatowe ikiziga ciwe mu gatondo kuri uyu wa 11 Kigarama mwaka wa 2023 mu mwonga wa Kibenga. Nanone inyuma yo gutabwa n'uruzi Kibenga kuko bishikirizwa, yari mu mvura nyinshi yaguye ku muhingamo kuri uyu wa 10 uheze Kigarama mwaka wa 2023. Kuko vyiganwa n'ababanyi uwo mukenyezi w'abana bashika 5 yari yajanywe n'umushinga ntahe wiwe mu rubanza. Niho barindira ko imvura ihita barabura. Imaze kugabanuka niho baca bayigendamo. Bageze ku ruzi Kibenga rugabura umutumba wa Kiziguro na Gahaga, niho rero basanze rwuzuye. Hakaba hikekwa yuko bose rero boba baguye muri urwo ruzi. Bikavurwa yuko rero ababanyi bagira bati nta uzi uwatanguye kugwayo, ariko twikeka ko umwe yoba yaguyeyo ariko undi akagwayo mu gihe ariko aragerageza gufasha uwundi. Aca nawe nyene aja muri urwo ruzi. Gushika ubu n'ubu ngo uwo mugabo wewe ntibirashobora kumutora. Bikavurwa yuko imiryango ikabiriko irarondeza aho urwo ruzi rwoba rwamutaye. Reka tubandanye amakuru yacu twiganukire ku makuru akomeye cyane avurwa nga muri politiki. Umubare wa M23 nyuma yuko bandanije ibikorwa vyayo byo guharanira agateka kawo urashikiriza yuko umwanya ku mwanya urashobora gutera. Ni nyuma yuko mu gihe umwanya ku mwanya witeguriye kurwanya umwansi wawo. Abansi b'uyu muhari wa M23 ni igisirikare c'u Burundi, RDC, insoresore bita wazalendo n'abandi bafashanya muri ibi bikorwa vyo kugabako ibitero. Umwanya ku mwanya wonyene witeguriye gukora ico ushoboye cose kugira ngo wikure ko abanzi. Ivyo rero bikaba bishikirizwa n'abasirikare b'u Burundi nyuma yuko bayijeje kumenya yuko umuhari wa M23 ufise ico ugwanira. Mu gihe abasirikare b'u Burundi bo nyene bagwanira ico badatahura. Niyo mvu yatumye banga urugamba. Bamwe gushika ubu abashika 200 bapfungiwe ngaha mu gisagara i Bujumbura. Ni inkuru iteye ubwoba nyuma yuko bapfunzwe nabi cane atagahuzu bambaye. Ni amakuru akomeye cane yejeje kudushikira ngaha mu gihugu c'u Burundi. Nivyo ibihanganye biriko biragarukako. Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye mu gihe ataco ashoboye mu burongozi bw'u Burundi. Ibihanganye nanone vyashikirije amajambo y'agacamutwe. Bimwe vyavuze yuko umukuru w'igihugu kuva yoshika ku butegetsi ataco aroshikiriza ku gihugu c'u Burundi. Usibye ibijanye n'inkwavu nazo zidakwije. Ivyo rero vyashikirijwe na bamwe mu bihanganye, gusa batashimwe yuko tuvuga amazina yabo kumva z'umutekano wabo. Hari mu kiyago mu bimenyesha makuru wacu yagiranye nanone na bamwe muri ivyo bihanganye. Bamwe mu bajenerali bagendanira umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye gushika ubu kubw'amasoko yacu biremezwa yuko umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye atari muri ntare rushatse. Ni nyuma yuko mu biro vyiwe gushika ubu ngubu atagakuru gahari.
Amakuru akomeye cyane yejeje kudushikira aravuga yuko hari ibijanye n'ibiriko birakorwa mu kinyegero. Ayandi masoko akemeza yuko nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yajanywe kuvuzwa mu gihugu c'Ubuhindi mu kinyegero. Amakuru rero ariko arahishwa abene igihugu na makuru ateye ubwoba. Muranyemerera ayo makuru tuze kuyagaruka ko mu yandi makuru akomeye cyane ajije kudushikira mu gihugu c'u Burundi. Reka tubandanye kubijanye n'intambara igiye guhuza ibihugu bitandukanye. Umwanya ku mwanya murashobora kumvireza inkoho zitanguye urwamo rwazo rutanguye kumvirizwa irya nino mu gihugu muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo mu gihe haje kwibonekeza umutekano mukeya. Nyuma yuko Felix Antoine Tshisekedi wenyene ajeje kwinginga amakungu kugira ngo ayafashe kugira ngo amatora yiwe azogende neza. Felix Antoine Tshisekedi ariko arakorora amosozi nyuma yuko nawe nyene yashikirije amajambo adakwiye nk'umukuru w'igihugu. Felix Antoine Tshisekedi nyuma yuko yabwiye mugenzi wiwe w'igihugu kibanyi c'u Rwanda amajambo akomeye cyane, ibi vyose vyoba bigiye kumushikira kandi biramukwegera ingaruka mbi cyane. Amasoko yacu mu gisoda ca Kongo aremeza yuko Felix Antoine Tshisekedi gushika ubu nawe nyene atazotorwa muri ayo matora agiye kuba muri izindwi zibiri ziza. Amakuru akomeye cyane yejeje kudushikira nk'uko amasoko yacu yo mu bisata bitandukanye vyemeza, biravurwa yuko leta y'u Burundi iriko irafashanya vyeruye na leta ya Kongo nyuma yuko umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yahawe amahera atari makeya. Ayo mahera rero biravurwa yuko ibihanganye vyayananiye kuyagabura. General Prime Niyongabo na Niyomvo ariko yibonekeza mu mugambi ukomeye cyane wo gutembagaza ubutegetsi. Igifyote coba kigiye kugaragara nayo igikanganyoni uwo bataziriye vuvuzera kubera kuvuga ariko atangero. Uwo ni nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye nk'uko yahora wenyene avyivugira. Aravurwa yuko General Ngiyome Bunyoni wahoze ari umushikiranganje wa mbere nga mu gihugu cacu c'u Burundi yamutaziriye vuvuzera. Nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye mu majambo yiwe wenyene yivugiye yuko gushika ubu ngubu akoresha ubujanje n'ubuswayiri mu kurongora igihugu c'u Burundi. Yama yibonekeza mu bikorwa bitandukanye ari navyo nyene tugira tuze kugaruka ko mu yandi makuru akomeye cyane yejeje kudushikira. Reka dusoreze ku ijambo Reta yashikirije igihugu c'u Burundi. Yabandanije agira ati mu gihe ibikorwa bibandanya vyibonekeza igihugu c'u Burundi kirashobora kwisanga mu ntambara vyeruye. Na cyane ko kiratana mu bitwe n'ibihugu bitandukanye vya bigiye kuja muri iyi ntambara. Nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye abo mu biro vyiwe bahejije kuturungikira amakuru akomeye cyane kubwo amasoko yacu yibanga avuga yuko umwanya ku mwanya leta y'u Bugande hari amajambo akomeye cyane hejeje gushikiriza mu biro muri Ntare Rushatse. Bikavurwa yuko rero amakuru akomeye cyane yejeje kudushikira turi buze kuyagaruka ko mu yandi makuru yacu aza ntimuje kure ico usabwa manuka musi iyi video urabanditse ijambo sabone upyonde ko uracurabona rakazojyana nyene upyonde ko hama tuje turabana amakuru y'ibiganiro dutambutsa kuri Burundi News TV. Ndababwiza ukuri nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye umwanya ku mwanya inkuru ku radio n'imbonesha kure vy'igihugu murashobora kumviriza ibintu vyoba bigiye kumushikira. Ni nyuma yuko yategerezwa kuja muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo mu mwiherero w'ibanga. Ni nyuma yuko mwibanga ntangere duhejeje kuronka amakuru akomeye cyane agiye kudushika ko muri aka kanya. Abamenyesha amakuru bacu bariko baratugirira amatoza ntimuje kure. Iyi ni Burundi News TV.